wa 10 mu Kakaro 2021 umushinga amateka yatowe mu ntara ya Bujumbura Sauda Mboneko n'umuririmbyi benshi bazi kw'izina rya Femi ariwe Felicien Minani Nsengiyumva yamenyekanye cyane ku ndirimbo Twirira umunyenga niho bashinga urwabo. Ivyo birori bikaba vyitabwe n'abanyecubahiro batari bake, abaririmbyi b'abarundi baba mu Burundi n'ababa mu makungu, imigwi ndangakaranga ku Burundi itandukanye, ivyese n'utugenegene, eka n'umugwi wa bene ntare uri mu baryoheje ibirori. Mu ntumbero yo gusangira umunezero, umushinga amateka Sauda Mboneko n'umuririmbyi Felicien Minani Nsengiyumva baronkeje akaganuke kagizwe n'ibifungurwa vy'umuceri n'ibiharage, umunyu n'isabune zo kumesura, imiryango 25 y'abanaho nikora bo muri komine Mutimbuzi. Nayo kubifuza gukurikirana ibirori nyezina vy'ubugeni bwabo bubahwa, imbonesha kure Burundi bwiza irabibashikiriza.